Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi beza b'Intahe Ngirakamaro, ndongeye kubaramutsa mu izina rya Kristo Yesu. Umunezero w'akabura rugero kuba Imana yongeye kumpa akaryo ko gusangira namwe ikiganiro kivuga ibya Mukristokazi, kivuga iby'urugendo rw'uwamenye Imana ingene bigenda akiri mw'isi. Rero haraheze ukwezi tuvuganye iby'igice ca 25 twariko tuvugana ingene Mukristokazi yararenganye igihugu kiroga canke kiroze, igihugu kimeze nabi, kandi umwansi ngo yari yagisize hafi y'ubwami bw'Imana, hafi y'iherezo ry'urugendo, kuko ariho abantu baba ngo bamaze kuruha bakeneye kuruhuka. Rero nari nabasezeraniye ko mu gice ca 26 tuzobona amaherezo canke ugukurwa mu mubiri kwa Mukristokazi, ariko inyuma ya kino gihe nari maze ntabaha ikiganiro, numvise mu mutima umengo ico baciza nuko nobanza nkabibutsa amaherezo ya Mukristo uko yakuwe mu mubiri, mbere yuko ndababwira madamu wiwe nawe uko byavuye bigenda. Ndabibutsa ko amakuru ya Mukristokazi nzi ko abarundi benshi atayo bazi, kuko igitabo ca Mukristokazi kugera iki gihe tuvugana nikiraboneka mu Kirundi. Imana yo mwijuru niyabidushoboza kizoboneka vuba. Mukomeze kudusengera ko shetani yagiye atera abari biyemeje kukidushirira mu Kirundi, baguma bagenda bahura n'imitego itandukanye. Umukunzi w'Intahe Ngirakamaro cyangwa umukunzi w'igitabo cya Mukristokazi wese adusengeye kugira ngo Imana igende dushoboza ico gitabo kishobore kuboneka. Rero igitabo c'ingenzi dusanzwe tuzi mu Kirundi canke igitabo c'ingenzi ca mbere kivugamwo ibya Mukristo yarihanye. Madamu wiwe aramutwenga, madamu wiwe ntiyamushigikira, abana biwe ntibamushigikira n'ababanyi. Nuko Mukristo agira urugendo rutamworoheye kubera muhira umudamu n'abana n'umuryango bose bagenda bamuhugwa amenyo. Nuko igihe cagiye kugera Mukristo arakurwa mu mubiri, umudamu we atarakizwa. Igihe cagiye kugera rero umudamu we, umugabo yarapfuye, umudamu arihana. Urugendo rwiwe twararubonye, abatatumvise ama episode yose murashobora kuyumviriza mukaja kuri chaîne y'Intahe Ngirakamaro mukandika ngo Mukristokazi, mukandika ati ep canke episode ep, wandike e na p na rimwe, Mukristokazi rimwe, canke wandike Mukristokazi baca baguha ivyo bice byose, hanyuma uvyumvirize. Ni kuva ku gice ca mbere kuza ku ca 25. Nuko rero mbere yuko mvuga uko Mukristokazi yakuwe mu mubiri, tuzokumva ivya Mukristokazi na bagenzi be bamwe bagendana, harimwo amazina nka Mukiranutsi, harimwo Mutajegajega, harimwo na wa mukazana wiwe Mbabazi. Ariko muri kino gitabo tuzobona bake ibijanye na Mbabazi n'abahungu ba Mukristo ntavyo tuzobona. Rero nshimye ko nohera ku rupfu rwa Mukristo, nkabanza gusubira muri cya gitabo ca Mukristo kimwe c'ingenzi abarundi musanzwe muzi,
nkabanza nkabibutsa uko mukristo yakuwe mu mubiri. Mukristo igihe yapfa yakuwe mu mubiri ari kumwe n'uwitwa Vyizigiro, n'amaherezo aryoshe cane, amaherezo y'umugororotsi ntasa nayo munyakibi. Birandyohera iyo ndiko ndavuga intahe y'uwarangije neza. Ntabwo mba nkunda gupfa kuvuga kuko hari igihe abantu bashinga intahe zitarizo. Biragoye kumenya intahe ya nyayo. Abashinga intahe zitarizo sinobarenganya kuko naje ejo canke igihe nshobora kuyishinga nimba ntamaze kuyishinga, kuko twebwe dufatira kubiboneka, ariko ibitaboneka nibyo byinshi cane, nibyo bigwiriye. Twaramaze gufata nka formule ko umuntu abanje kubonana n'abakozi b'Imana kumfi imbere y'uko apfa ataja mu ijuru, ariko twaramaze kumenya ko atari byo. Cane bitumwa nuko umuntu yagiye yitwara. Nk'abagomba kumenya byinshi murumviriza intahe yitwa Nyisa Kicaura kuri chaîne ya mugenzi wacu Celestin, chaîne yitwa Umuco Wera TV. Muzokumva intahe ya Nyisa Kicaura yasiguwe na mwene data Celestin nyene, ayishira mu Kirundi. Ingene havugwamwo umudiakoni araho, ingene Imana yase kumwakira mu ijuru kandi kumfiro yarihanye. Impamvu nuko mu misi yiwe yo kubaho yarakengera ibyo kwihana, yishima ko yari umuntu w'umutunzi wo mu ishengero, gikenewe cyose mu ishengero bagitanze, yarasanzwe ari umudiakoni. Hanyuma akijajara kuri ibyo ibyaha kanka kuvyihana ati nzihanira kumfiro. Yagize sinzi ko novyita amahigwe, ariko amahigwe burya kuri twebwe twasigaye tukavyumva. Kumfiro ntiyishwe n'urupfu rwa giturumbuka, arihana. Ariko icyatumye Imana itamwakira mu ijuru nuko yabonye mu mutima ati uyu ntabwo yihanye ko yanse ibyaha, yihanye kuko atinye iyo azoja. Jewe niyo nomukiza nkamongera ubuzima, uyu muntu ntiyokora ibyiza. Rero abantu nk'abo bihana kubera babona bari kumfiro, babona batinye bagiye kuja, ariko batihanye kubera bicujije, babonye bababajwe nuko babaje Imana ngo bicuze ibyaha byabo. Abo bantu Imana ntibakira. Kwihana kwiza Imana yemera ni ukwihana ko umuntu babajwe n'ibyo yakoze, akipfuza ati jewe hamwe icyo nyongera ubuzima nokora ibyiza. Abo bantu nibo Imana yemera. Nubwo nari nasenze mbere yuko ntangura ibi, ariko nk'umugenzo mwiza reka senge muri make je dusoma igitabo c'ingenzi, urupapuro rw'143, tubone uko umugabo wa mukristokazi papa ba Matayo na ba Yozefu na ba Yakobo nawe uko yarangije urugendo rwiwe. Mwami Yesu mfasha mvuga ibikwiriye muri kino kiganiro kugira ngo bazocumviriza bose baze baronke ibyo wifuza ko baronka, kugira ngo bashishikare kuba abakozi beza, bashishikare kuba abakristo beza, ejo canke igihe tuzohurire mu ijuru. Ndabisabye ntiyo mu izina rya Kristo Yesu umwana wawe ukunda, amen. Uruzi ariko rupfu. Hajya rero kenshi urupfu rukunda kugiranwa n'uruzi. Niko tuzobona no mu gice mu gitabo kigira kabiri ca mukristokazi. Iyo umuntu avuye mu mubiri bavuga ngo yambutse uruzi, kandi no mu buryo bw'impemu niko Imana yagiye ibihishura. Muri urwo ruzi umuntu asigaye umwambaro yari yambaye ari uyu mubiri. Abantu bagenda mu ijuru bataciye muri urwo ruzi akenshi baba bagiye kwerekwa, guhishurirwa kumwe Imana yabigirira Paulo, baragaruka bakavuga ivyo babonye. Ariko ubanze guca muri urwo ruzi akambuga umubiri, uyo ntagaruka, bacagenda bakamuhamba. Maze uyu ni Yohani Bunyan nimwe yandika ibitabo byose, ariko ararota. Maze mbona yuko hagati yabo no kuvuga mu Kristo na Vyizigiro, maze mbona yuko hagati yabo n'ico kirimba, no kuvuga ca kirimba kiri mu ijuru. Aha nuko ntasoni vy'intango murashobora kugura kino gitabo kavyisomera. Mu Burundi kino gitabo ubu kigugura 5,000.
maze mbona yuko hagati yabo n'ico kirimba hari uruzi rutagira ikiraro, kandi amazi yago agera ibwina, no kuvuga agera kure, profondere ni ndende. Izo ngenzi zibonye urwo ruzi zirumirwa nk'uko umuntu wese ageze ku rupfu amera nk'utangaye, maze abo bajanye barababarira bati mutarujabutse ntimushobora gushika kuri kiriya kirimba. Imbere yaho gato usomye warabona yuko hariho abamarayika Imana yari yabarungikiye bagendana nabo. Nuko rero aha murumva ijambo bari bababwiye ngo mutarujabutse ntimushobora gushika kuri kiriya kirimba. Bisobanura ngo umuntu adapfuye ntashobora gushika mu ijuru ngo abeyo. Umuntu ashobora gushikanwayo no guhishurirwa, ariko ahishurirwa gace, ariko abamaze kugerayo bahishurirwa byose. Hari umuntu yigeze gutera agakorasi iwacu ngo ivyo ngo utazi ngo uzobibaza ngo nitwashika mu ijuru, ariko amajambo amaze kuboneka aboneka ko tukiri ngaha niho tutamenya, ariko dushitse mu ijuru tuzomenya byose, kuko mwema azoba ari muri twebwe. Ntabyo tuzirirwa turabaza, tuzohishurirwa byose ku bwa mwemu azoba ari muri twebwe. Ko umuntu wese azoba ari mu ijuru azoba yuzuye nkemu yera. Nuko bababaza ko hoba hari iyindi nzira ijayo. Mukristo nabyizigira nk'uko abandi bantu bose bati dukunda ijuru ariko tugatinya urupfu. Babajije abo bamarayika ati mbega none nta yindi nzira ishobora gushika mu ijuru idaciye mu rupfu? Barabishira bati iriho, ariko uhereye aho isi yabereyeho nta muntu yemerewe kuyicamwo atari abantu babiri, Enoki na Eliya. Mwavyumvise? Inzira yo gushika mu ijuru udapfuye iriho, urashobora gushika mu ijuru, ariko uhereye ngo igihe isi yaremewe. Iki gitabo cyanditswe mu 1680 gutyo. Uhereye ku isi yaremewe kugeza mu 1680, nta bandi bantu bari bwemererwe kuduga badapfuye usibye Enoki na Eliya. Babandi bavuga ngo Mariya yaduze adapfuye vraiment barabesha. Twebwe abaporoti turemera ko Mariya yarangije neza, nubwo Bibiliya itavyerekana, ariko kandi nta naho yerekana yuko yacumuye. Nico gituma tuvyemera, kuko yagize intahe nziza. Uko twizera amaherezo y'abandi bagororotsi kumbure impfu zabo zitaboneka ngo mu buryo bugaragara, nk'aba Yohana bahishuriwe canke n'abandi bamwe kumbure birashoboka ko muri Israeli ibitabo byo biriho bivuga ivyo ntacyo bitwaye. Ariko ca Mariya, ku kibazo kijanye na Mariya nyina wa Yesu, turemera ko yarangije neza, ariko inyigisho ivuga ko yaduze mu ijuru adapfuye vraiment ni inyigisho ya Antikristo, kuko ifise izindi nyungu ibigamije. Kuko gupfa si icaha, gupfa si bibi. Rero abemerewe kuduga badapfuye, sinzi icyatumye Imana ibi ishima kubigenza bityo, ariko ico twabonye nuko Enoki Imana yaramushimye cyane. Eliya mu iherezo ryiwe hari udukosa yagaragaje nko gutinya ibikorwa kubera Yezebeli amuteye ubwoba, ariko Imana yo mu ijuru yaramuduganya adapfuye. Kumbure bishoboka ko Imana yagombye kwerekana ko Imana ishishatse cyose iragikora, kandi n'ubundi hari abazoduga mu ijuru badapfuye, n'ubundi bizongera bibeho. Ariko reka tubanze dusome gato ngaha, bavuga ngo kandi nta wundi azovyemererwa gushitsaho inzamba y'iherezo izovugira. Imana nishimwe. Rero hari ababibikiwe. Urumva Yohani Bunyan yahishuriwe ko atabandi bantu niko yahishuriwe. Abamarayika bariko barabivuga ati nta nabandi bazovyemererwa, nta nundi azovyemererwa kugeza ku gihe c'inzamba. Paulo hari abo yavuze mu Bitesalonika
havuga ngo abazoba bakiriho. Paulo yiyumvira yuko Yesu ari mu kuza nawe ne ko azoba akiriho, ngo tuzohindurwa mu kanya nk'ako gukubita urugo. Guhindurwa ni navyo Enoki yakorewe, ni navyo Eliya yakorewe, kuko umuntu yambaye uyu mubiri uyu jewe nambaye canke wewe uriko uranyumviriza wambaye, nubwo ugerageza uzobipima urabe, uzosimba nubwo uzi gusimba nka bamwe muri Jeux Olympiques, uzogera hejuru gato ku tumetero dukeya, ariko uzoca ugaruka. Force de pesanteur izokukwega tu, izokukwega. Ariko Eliya icatumye aduga force de pesanteur ntimukwege. Icyo kintu mvuze ngo force de pesanteur ni ibintu twize muri physique, ni ubushobozi isi ifise bwo gukwega ikintu cyose kiba kiri hejuru kigatibuka. Urabona ko nibaba birangira ritibutse, riraguruka mugabo birangira ritibutse. Kugira ngo ugume mu kirere udatibuka bisaba ubuhinga n'ubundi bushobozi bwinshi. Indege irashobora kumara igihe hejuru, ariko kuko bisaba igitoro birangira yurutse ku kino. Amasatelite kumbure kubw'ubushobozi baba bayashizemo nayo narashira, ntagira ibihe bidashira, bizorangira atibutse, bizorangira ibintu mwe n'ivyo. Rero kugira ngo umuntu aduge, agire ubushobozi bwo kuduga, isi ntimugire ko ubushobozi bwo kumukwega, hazoba guhindurwa. Niki igitabo c'Imana kibivuga. Bibiliya ivuga ngo hazoba umwanya wo guhindurwa nk'akanya ko gukubita urugohi. Ico gihe rero abantu bazoduga bakugwe mu mubiri. Usibye rero Eliya na Enoch, nta wundi muntu Bibiliya yerekana ko yagize ayo maherezo. Murantunga nari ndababwiye yuko amajambo ari mu Bitesalonike ariko ari mu Bikorinto. Nariko ndayaraba, ari mu Bikorinto igicete ca mbere. Paulo yandikisha ingero ry'Ikorinto igice ca 15 uhereye ku murongo wa 5 handitse ngo ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Imana nishimye. Reka nsubiremo. Ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe bisobanura ngo bazoba bakiriho, tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Yesu nashimwe. Reka nkomeze nibi rero. Nta wundi tubona yaduze adapfuye, ariko ibyo nuko gusa biba bifite iyindi nyigisho biba bigamije, ntacyo byari bitwaye. Kuko kuduga udapfuye cyangwa kuduga uciye mu rupfu, byose igihambaye no kugera mu ijuru. Ngo mu Kristo rero nabyizigira bumvise ibyo, izo ngenzi zitangura kwihebura cyane mu Kristo. Barakebaguza kuko bari batinye gupfa, ntibabona iyindi nzira yobakiza urwo ruzi. Maze babaza b'abamarayika yuko uburebure bw'amazi bungana hose. Umva ko ari kugira ngo baraba aho boca canke umuntu ahitemwe urupfu rutamubabaje. Barabishira batoya, amazi yose ntangana, ariko ntidushobora kubafasha muri ibyo, kuko uko mwizera umwami nye n'uwo mugwa niko
kuri butume mubona amazi ari maremare canke ari magufi. Bisobanura ngo ku mfiro uko umuntu aba yizera bivanye n'uko umuntu n'ubucuti aba afitaniye na Yesu, n'uko aba yizera, ukwizera aba afise, niko gutuma ku mfiro urupfu abona ko rusuzuguritse, bisobanura ngo amazi ari magufi, canke ko rumuteye ubwoba, bisobanura ngo profondeur canke amazi ari maremare. Nuko bapfa kudimbukira mu mazi, baravogera. Mukristo atangura kurengerwa, atakambira vyizigiro, atamazi ni maremare ndarengewe, imifunda n'imikuba birandengeye. Imana nidufashe. Ku mfiro cyane cyane abantu baba babanje kugwara tuntu mwene utwo, ku mfiro hari igihe habananiza. Nico catumye abamuririmbyi aririmba ngo Yesu we mukunzi wacu, ndamutse nsinzwe n'urupfu nshitse ku nkombe y'uruzi, ndamutse nsinzwe n'urupfu nshitse ku nkombe y'uruzi, ngatakishwa n'ubwoba nti mbega ndarujabukana, ngo mwami uco mfasha kubw'amaraso, umpamagara uti ngwino aho naguteguriye. Imana nishimye. Hari abantu bamaze gutaha, nkasanga bamaze kurangiza, mba nipfuza cane kubafasha, kubaba hafi kugira ngo ndabasendagize, kuko umuntu ari muri ico gihe aba akeneye umuntu w'Imana amuba hafi. Uwo mpora nkunda kuvuga, umwe muri za mboneza zatanguza agakiza muri Muramvya na Mwaro, witwa Mama Mugisha, narababaye muri 2000 igihe ataha. Ndibuka yari muri hôpital Prince yitwa Prince Regent, iyo hôpital iri haruguru ya INSP. Turaca kumuraba twe na directeur w'umuco wera, twari hari ikiganiro twari tugiye gukora. Tubona ntavuga buke, ndamuvugisha ndinaka, arambwira ngo Yesu aguhezagire n'akaji gatoya, ndamubwira nti ndi kumwe na Celestin, ngo Yesu amuhezagire. Twumva nyine avuga ijwi ritoya, hanyuma directeur arambwira ati tugende tukomeze kuko urabona n'ubundi ntaco turi bumuvugishe, urumva nyene twomuruhishe. Narabaye rero ndenganye, numvise yuko yasigaye arampamagara ati mumpamagare Fabrice ari hehe, mbere yuko ataha. Nagize nti narahomvye, kumpure sinzi ico yagomba kumbarira, kandi nanje nari kumubaza nti mbega hari ico ubona ukunuku tuntu mwene utwo. Ariko abari bahari baratatanze izindi ntahe, ariko nanje nari numva kuhibera byari kuba bimbereye vyiza. Twaje gukora ikiganiro, amatelefone twari twashize muri silencieux, nsanga bandonde cane. Abahungu biwe bambwira ati yatashe mama. Rero iyo umuntu ari ku mfiro afise umuntu w'Imana, umuntu akuze mu vy'Imana, umuntu afise revo yegeye imbere mu vy'Imana, birafasha, aramufasha go kwambuka neza. Rero aha Mukristo yaragize ubwoba ku mfiro, arakoma induru, aririra vyizigiro ngo imifunda n'imikuba birantekeye. Vyizigiro ati mpore mwene data, je ndashikanye ibirenge hasi kandi ni heza. Urumva bari kumwe, mugabo vyizigiro we yabona ataco bitwaye, yari afise ivyizigiro nyene. Ariko Mukristo kwizera ko ariko amushiranye, yumva rero mengo hari ni mwibenga. Mukristo ati yo ingoyi z'urupfu ziranyizingiriye ko sinzobona ca gihugu gitemba amata n'ubuki. Yesu adufashe. Bene data, niwabona umuntu ari ku mfiro ushatse uzomwegere no kuri ego umugume muganira, umubazi ibyo abona, umuremeshe. Umuntu arashobora gutaha yarushe,
kubera ivyo abona, kubera kwizera kwa muheranye, kubera kumbure muri uko kugwara yagiye aruha, yagiye ahura n'ibibazo. Hari igihe umuntu kumbure kwiherezo aba yagiye ahura n'ibimuremera, bataje kumuraba agwaye, ubukene bw'imiti ingene bwamushize muri stress, kugurisha utuntu ibintu mwene ivyo, abataje kumuraba ugasanga arabidoga utuntu mwene utwo. Ivyo rero bigatuma ukwizera k'umugabo kugabanukana. Ariko iyo ari hafi ni hahandi rero babandi duhora tuca twumva bagira bati mbega ngo uhamagarire umukozi w'Imana. Biba bifasha kugira utunganye, kandi nawe ubwawe ugerageze kumufasha ko nawe urafise ibyo umufasha, kumuganiriza amajambo y'ivyizigiro, kumusomera amajambo y'Imana, kumuririmbisha indirimbo. Ibi ndiko ndabibigisha, si bose bashobora kugira ayo mahigwe kiretse ababihawe. Ab'Imana yobihezagiza, hari n'abantu usanga bafise impano yo kugwaza kabisa, ab'Imana yobihezagiza, Imana izobibakomerezemwo. Kumbure kino kiganiro mucumvirije kirashobora kubafasha cane. Atanguye kwicira yuko atazobona ca gihugu. Uyu ni Mukristo. Ako kanya ubwoba butewe n'umwiza w'umuzitanya, urumva shetani no kurupfu no hagati mu ruzi aratera umuntu. Ako kanya ubwoba butewe n'umwiza w'umuzitanya buramufata, butuma adashobora kubona iyaje, ubwenge burazimira, ntiyaba agishobora kwibuka ibyiza yagenda abona mu nzira bikamuremesha, kandi yaboroga ko abonye abadayimoni n'ibisigo bikamutera ubwoba. Maze vyizigiro bimugora cane kuramira mu Kristo ngo ntarengekwe, kuko umuntu kumushira mu kwizera biragoye. Ariko hamwe no gusenga, hamwe no kumubwira ivy'Imana, Imana irazi ikintervena igatabara. Murabona ko na Yesu ku nkombe y'uruzi byari bimugoye, aravuga ati mbega data uwampebeshejwe n'iki? Imana yaraje kwintervena. Rero Imana ntihebabayo, ni koko kugeza ku mpfiro umuntu aguma ategwa n'imyampi y'abadayimoni, ariko Imana iratabara. Mbere hamwe yaradwibira, uwo ni Mukristo, ahandi akiburuka asa n'uravye. Kandi ivyizigiro akagerageza kumuremesha atewe mwene data, ndabona ca kirimba kiri ko abantu biteguye kutwakira. Maze Mukristo akamwisha aterega ni wewe gusa barorereye, kuko ari wewe wamye wizigira uhereye aho twabonaniye. Yamara abyizigira akamubwira aterega nawe nyene nuko Mukristo to none iyo ngororokera Imana niwe yahagurutse ikaza kuntabara. Maze Byizigiro aramubara ati mbega mwene data, ko wibagiye gose rya jambo ryavuzwe ku banyabyaha ngo ntibasamba mwipfa ryabo, ariko amagara yabo arakomera, ntibagira amagorwa nk'abandi, ntibategwa n'ibyago nk'abandi. Ayo n'amajambo ari muri Zaburi 73 umurongo wa 4 na 5. Aya magorwa ugiriye muri aya mazi, eka si ikimenyetso namba c'uko Imana iguhevye, ariko nayo kukugerageza ngo wibuke ibyiza yamiguha, uyizigire uyisunge. Urumva ko Byizigiro yabaye umuntu mwiza, yagerageje gufasha Mukristo. Maze ndota Mukristo amaze umwanya yiyumvira. Byizigiro arongera aramubwira ati rema Yesu Kristo aragukiza. Ako kanya Mukristo avuga n'ijwi rirenga ati ndongeye kumubona, kandi arambwiye ngo ninaca mu mazi azoba ari kumwe nanje, no mu nzuzi ntizizondengera. Maze bompi barashikama, wa mwansi wabo araheza arajunja. Urumva shetani yaguma murasa imyampi. Shetani ni umwansi w'ukwizera. Iyo umuntu agize ukwizera shetani ngo acajunja. Wa mwansi wabo araheza arajunja, aba nk'igiti
barinda bajabuka, mbere ako kanya mukristo abona ahashinga ibirenge, ahasigaye bahasanga amazi ari make, nuko bafata hakurya. Haleluya, Imana nishimye. Nuko baracikana mu yindi mvugo bacikana bafise ukwizera, bacikana bashima, bacikana bafise ibyiza bavuga. Ndabatumiye mu gice cya 27 tuce canke tuzoce bivanye naho iki gice kizogushikirira, tubona uko bakiriwe barenganye urupfu. Imana ibahezagire. Ndabashimiye mwebwe mwagikurikiranye. Imana ibahishurire ibirenge ibyo navuze. Imana ibaha umugisha. Mwami Yesu, ndagushimiye kuri aba bene data dusangiye kino gice cya 26 kivuga amateka y'urugendo. Twavuzemo cyane ibya mukristo kaza, ariko turangije tuvuga n'ibya mukristo. Aba bene data banyumvirije nkuko yanjye Baramu yahoze ari uvugishwa nawe, yavuze ngo icoma nkazogira iherezo nk'iry'abagororotsi, urupfu amaherezo yanje akazoba nkayabo, urupfu rwabo rwanje rukaba nk'urwabo. Mwami Yesu, ndasengeye abanyumvirije uzobaha amasozera meza. Ndabasengeye gutyo uyu muntu wese anyumvirije Mana, ndamusengera uramusendagiza kandi umukomeze, azogira amaherezo meza. Nimba ari urwaye canke ari utagwaye, bose nanje ubwanje n'abamuhinga w'ivyuma dufashe twese n'imiryango yacu, uduha amasozera meza. Izina rya Kristo Yesu niho tubisabye Mana, amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatane